Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse inshuti banywanyi bacu mubandanye gukurikirana amakuru n'ibiganiro dutambutsa ngaha kuri Burundi Info n'iteka n'umunezero ntangere no gusubira kubipfuriza ibihe vyiza ndabakengurukira cane inshuti banywanyi bacu mutwumviriza amerereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza amerereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini sore ndabaye ikaze kuri mwese mutwumviriza amerereye ngaha mu gihugu c'u Burundi mu makomine atandukanye mu ntara zose zitandukanye z'igihugu turabipfurije ibihe vyiza dusubira kuba kaze n'akari umwe amakuru akomeye cane twabateguriye aka kanya inkuru ishushe iri kwisonga ni inkuru ikomeye cyane ivugwa ku mushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika ni nyuma y'ijambo rikomeye cyane Pastor Isidore Mbayahaga ahejeje iminsi itari mike ashikirije ubwo yariko aratanga inyigisho zijanye n'umuvyimba w'imbwa ubwo yamenyesheje yuko hari indongozi yasuzuguye umwami. Gushika ubu ndabibutse yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika hatanguye kuvugwa amakuru mwaka gatondo ajanye n'itangwa ry'imihoho n'ibindi bitandukanye vyagiye bivugwa cyane cyane kuba mwegereye nyuma yuko twaronde umuco kuvyerekeranye n'aya makuru ariko arakwiragizwa umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika ndabibutse yuko ahejeje igihe kitari gito abohewe amaboko imugongo mu biro ndabibutse yuko ikindi naco hari ivyo ajejwe adategerezwa gutunganya hariho amabanga adategerezwa kurangura bivanye nuko ngo kwantari hariyo intare y'ingore ibandanya kugira ivyo imikorera ibandanya kwihagira ibibanza bijejwe na bimwe mu bihangange bitari bike ariko gushika ubu turahejeje kuronka inkuru itari kw'ivumbi ijanye n'ibi vyose biriko biravugwa mbega General Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika nava muvyibuka mu minsi yaheze mwarumvirije ibijanye nuko yari yipfuje gutanga imihoho ariko ibihanganye bitari bike kava bivyanka bikamenyesha yuko hamwe Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika yotanga imihoho vyoba bibaye bibi cane ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ikindi naco muravyibuka ubwo yabazwa inyishu gutanga inyishu ku bibazo bihanze igihugu c'u Burundi cane cane ingorane turimwo ijanye n'ibura ry'igitoro ryabaye akananira bahinga Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika yasiguye yuko atari we abazwa ivyico gitoro n'ibindi bitandukanye turaza kwigaruka ko mbega irikete rikomeye cyane hejeje kuboneka ryo barisiguye iki mbega ibi vyose biriko biravugwa ni kuzihemvo ndabutse yuko mu biro kwa Perezida Evariste Ndayishimiye hoho ibintu bitifashe neza ariko mbere yuko twinjira muri ayo makuru ndabutse yuko mu misi iheze kuko mwavyiboneye kuko mwanavyiyumviye hari amakuru yagiye avugwa akatari gake tubasubije mu nyuma gato yi Pastor Isidore Mbayahaga yari kasigura ubutumwa bukomeye cyane yavuze ko hari umuntu yegereye umwami cyane mugabo yahegereye hari utugorane mu gihugu atangura kuvuga nabi umwami. Uyu muntu Isidore Mbayahaga yaciye amwita umuvyimba w'imbwa ikindi amumenyesha yuko himirije ibihe bibi cyane kuri we. None uwo muntu arashobora kuba ahejeje kuboneka uyu muntu yoba arinde ibi vyaje gute kuri Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika vyaje gute kuri iki gihangange cafatwa nk'umuntu atoroshe na gato ndabutse yuko iyo Mbayahaga agize ico avuze kuri ibi bihangange yabahimirije ikugwa y'uyo muntu. None Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika yoba yaravye akabona yuko hamwe yokugwa yohava asanga bunyoni canke akava ahitamwo ingingo ikomeye cyane yo kwemanga yuko gutwara vyanse agahitamwo gutanga imiho. Ukuri ni ukuye kuvyerekeye n'aya makuru turaza kwigaruka kandi tuze gutanga umuco kwa aya makuru n'andi abandanya kuvugwa ndabibutsa nk'uko nabibabwiye yuko muri Myandagaro na za Nyakanga umwaka wa 2022 mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yari karategura ikugwa rya General Bunyoni Isidore Mbayahaga yatumwe gukora igikorano gikomeye cyane akora inyigisho zitegura ivyari bigiye kuba muri CNDD-FDD Bujumbura yarigishije vyinshi bitandukanye mwarumvirije bijanye n'igifyoti ikinyoni gikomeye cyane citwa igifyoti cari carigaruriye vyose cishize mu bushorishori caratovye isoko hanyuma nanone bagitera injugujugu baracoma. Ikindi naco rero unyoni yaciye akugwa ico gihe muravyibuka. None ubu Isidore Mbayahaga nawe yasubiyemwo andi majambo agira ati hariho umuntu yegereye cyane umwami yahengereye hari utugorane mu gihugu acatangura kuvuga nabi umwami. Ndabibutse yuko tukiri aha umukuru w'igihugu nyeco wa Perezida Evariste Ndayishimiye nawe mu misi yaheze yarashikirije amajambo avuga yuko hariho indongozi bandanya kumutera ubwoba anamenyesha yuko hari umutegetsi yabujije igitoro kuza mu Burundi aho Perezida Evariste Ndayishimiye yamenyesheje yuko yatutswe bikomeye cyane kandi ari umukuru w'igihugu amenyesha yuko yatewe ubwoba kandi ari umukuru w'igihugu ivyo ni kuzihemvu. tuza kwigaruka ko nimungundire kandi munyemembe yuko ndabashitse ko amakuru yandi twabateguriye nsubire ndabipfurize ibihe vyiza ndabakengurukira cyane kuri mwese mwaje kugira ijambo sabone canke subscribe bivanye naho muherereye
kuba atarabikora aka niko karyo ndagusabe umanuke munsi video urabandikisha ijambo Saburo Fyondeko uravura abona ari akazugira nawe nyine Fyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa ngana ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisate bitandukanye gisate ca politiki umutekano eka n'agateka kazina muntu akaba ari amakuru utorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera ngaha mu gihugu c'u Burundi nimunkundire kandi munyemerere dutangurire ku itegeko ry'umushikiranganje Ridwine Baradahana usaba akazi mu bushikiranganje bwiwe asabwa kuba nanone akora ibikorwa rusange n'ibintu bitari bimenyerewe kumva na cyane ko abasaba akazi muri leta bazana urupapuro rwerekana ko bakora ibikorwa rusange ibikorwa rero bisanzwe bitagira amategeko abigenga bivyoroshe no kumenya umutegetsi atanga urwo rupapuro wari ikindi naco rero ndabibutse yuko mu itangazo umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr Ridwine Baradahana aherutse gusohora amenyesha yuko agiye gutangwa ubuzi butandukanye ku bitaro vy'amakomine bishika 116 ikindi naco mu basabwa kugira umuntu mu bisabwa kugira umuntu aronke akazi nanone hariho dosiye yo gusaba akazi bene ikibazo canditse kizokorwa ikindi naco rero mu bigize dosiye Ridwine Baradahana yarasizemwo kuba umuntu yerekana ko yabaye umukorerabushake ikindi naco canke urupapuro rwerekana ko yahora akora ibikorwa rusange nk'uko amasoko yacu abivuga urupapuro rero rushasha kandi rurashobora kuzoteza ingorane zikomeye cyane rukava ruteza ibibazo ninde azorutanga nico kibazo gikomeye cyane cyo kwibazwa ko ibitari bike ubwo azoroha bose co kimwe abazoruhabwa bose bazoba kuko barakoze ibikorwa rusange canke nibijya bica bibonekamwo ibiturire canke nibijya duca tubonamwo ivy'imigambwe canke nibijya duca tubonamwo kamwa na mama canke nibijya twava tubonamwo bijya bintu vyamwe bitagira izina biboneka mu gihugu mbega nanone abazorohabwa bose bazoba koko barakoze ivyo bikorwa rusange ubwo aho siho hanyegeje akarenganyo mugabo kajanye no kuronka ako kazi ibi rero vyategerezwa kurabwa neza kugira hatogwe inyishu kandi hatogwe umuti urama uvyerekana ibi vyose kuko bishobora kwava bikwega indyane zikomeye cane cyangwa agasubira akabonekamo akamwa na mama n'ibindi bitandukanye niyo mvu rero ituma ibintu vyategerezwa gutorerwa inyishu nanone hatagombereye kuboneka bijya vyategerezwa vyama biriko biraboneka mu gihugu eka n'ibindi bitandukanye nayo rero reka twerekeze ku magorwa akomeye cyane y'umunyagihugu Innocent Ntirandekura yakuwe mu ibohero asubizwa mu iperereza turahejeje kuronka inkuru ikomeye cyane itari ku ivumbi ni iki uyu munyagihugu ari karazira kubera iki yasubijwe mu iperereza kandi yari amaze gushikanwa mu ibohero uyu rero ni Innocent Ntirandekura bamwe bamuzi ku izina rya Ramadan Karim nanone numwe umunyagihugu avuka mu ntara Cankuzo ikindi naco twaheruka nanone gushikiriza inkuru yiwe tumutabariza kuko yarapfungiwe mu iperereza ikiringo c'imyaka ishika 2 inyuma yo gufatirwa mu gihugu kibaye ca Tanzania mu mwaka wa 2022 agifatwa yagirizwa gukorana n'imigwi y'iterabwoba sivyo gusa inyuma yo kumara imyaka 2 aho mu iperereza twari twaramutabarije ngaha twari bashikirije n'ibindi twagiye ducisha ku zindi mbuga hwane zitandukanye zacu amakuru rero yavuye adushikira ngaha nuko rero Innocent Ntirandekura aherutse gukugwa mu iryo bohero asubizwa mu gasho k'iperereza ku cicaro gikuru i Bujumbura yakuwe mu iryo bohero rero rya Gitega ku igerekerezo rya 28 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 nta mpamvu turashobora kumenya yoba yatumye uwo munyagihugu akugwa mu ibohero rya Gitega agasubizwa mu iperereza ariko ivyo binyuranye cyane n'amategeko nk'uko amasoko yacu abivuga umuntu yamaze gushikanwa mu ibohero ntahava asubizwa mu iperereza ivyo rero biba binyuranye cyane abari bihushanye biba biko biraboneka ibi rero vyashikiye uyu munyagihugu birateye ubwoba bikomeye cyane kandi birateye ubwoba bwinshi cyane abo mu muryango wiwe kuko ashobora kugandagurwa umwanya ku mwanya akazimanganizwa amatoza ikindi naco rero akanazimanganizwa ubuzima kuko n'ivyo yagirizwa vyagumwemwo igipfungu gikomeye cyane ikindi naco rero ari navyo vyari vyatumye apfungirwa aho mu iperereza imyaka ishika 2 abaharanira agateka kazina muntu barasabwa kugira ico bakoze kugira bamenye amakuru y'uyu munyagihugu ariko arahohoterwa ko bitegerezwa kuboneka yuko ashobora no kuhava agirirwa nabi twerekeze ku makuru asa naho umenga aratwengeje kandi nanone anababaje cyane kijanye n'inyishu z'indongo zo ngaha mu Burundi
ikibazo kijanye n'ibihejeje kuba n'ibimaze iminsi itari mike navyo nyene biriko biraba kuri ubu bisa naho umenga biratwengeje. Mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye harimwo ingorane zikomeye cyane, aho binagoye yuko igihugu gishobora gutera imbere mugabo mu gihe vyobandanya kuboneka yuko gifise indongozi nk'izi nyene zirangura mu bantu nyene nk'uko twaba turiko turabibona. Ikindi naco gushika uyu munsi ikibazo kijanye n'igitoro ni ikibazo gikomeye cyane kuri ubu atanyishu ihari nk'uko amasoko yacu abivuga. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atazana ndakugarika yagize ati ntihagire ikibazo c'ibitoro mu mbaza si jewe ndabijejwe. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca atazana ndakugarika, turaza kukigaruka ko mu buryo bw'ido n'ido. Nayo umukuru w'inama nshingamateka Daniel Girasi Ndabirabe nawe ati ibitoro biruzuye mu gihugu, abashinga amateka n'abakenguza amateka nimugende musaka aho binyegeje mu gisagara. Wiyumvira nk'umukuru w'inama nshinga amateka yubahuka kuvuga ayo majambo, ariko nayone birumvikana yuko ari mu kuri kuko arazi neza yuko hari aho ibitoro binyegejwe. Ariko igitangaje kurusha vyose nuko nk'umurongozi akomeye tutibagiye n'umukuru w'igihugu adashobora kugira ico bakoze kandi bazi neza yuko ari aho binyegejwe. None ico gihugu si cabo, ico gihugu ni ndakijejwe atari bo bonyene, ko bategezwe kugira ico bakoze kugira barabe neza aho binyegejwe babishikane ku masitasiyo, mugabo abanyagihugu bahave baronka ibitoro bashira mu miduga yabo. Gushika uyu munsi birasa naho umenga ibintu birasa naho bidasiguritse na gato izi nyishu z'ibi bihangaje. Reka twigarukire kuri Girasi Ndabirabe. Ubundi Girasi Ndabirabe yamaboneka mu majambo asa naho umenga aruzuyemwo igipfungu gikomeye cyane. Uyu mwubahwa Girasi Ndabirabe agira ati igihugu cose abarundi bari kuba bubaka amazu, amagorofa, amabarabara yuzuye imiduga, ibikamyo nanone n'ibikwegana navyo biriko birakoresha ibitoro biboneka yuko bihari. Benshi bujuje amadevize mu mifuko yabo, abandi rero bakama biriza gusa. Kubwiwe abona ko igihugu ahubwo gihagaze neza, niko bishikirizwa na Daniel Girasi Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka. Girasi Ndabirabe asaba abashingamateka gusaba uruhusha special bagende gusaka mu gisagara hose kuko igitoro cuzuye mu makaritsiye atandukanye kandi bazogifata. Uyu mutama muri ko murabona Girasi Ndabirabe abatari bake batanguye bagira bati mbega uyu mutama arashobora kuba yaragiye mu kibanza adashoboye, kandi ibi bintu biri mu vyishe igihugu cane. Izi mvugo za Daniel Girasi Ndabirabe zirasa naho umenga ni imvugo zidafise ico zimaze canke zimariye abene igihugu. Nibaza yuko rero hamwe Burundi bwobandanya gutwarwa n'abanyene bigoye yuko ibintu bishobora gushika cyangwa bishobora kugenda neza mu gihugu. Nibaza yuko ahubwo bishobora gukwega ibara ari ryo ryama ryabaye. Reka tunabandanize kuri aya makuru aho ibintu bitagiye koroha mu gihugu tukiri ku ngorane ijanye n'igitoro. Reka tuvuge gato yuko bijanye n'amafaranga y'agaciro kuri rero ntibigiye korohera umukuru w'igihugu nyeco wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Aha urashobora kwibaza ati mbega bigiye kugenda biti? Perezida Evariste Ndayishimiye nakanguke ahindure umukenyuro kuko igihugu arabona yuko vyanse nawe. Ikibazo gihari nuko atabona batako amagorwa kuko niwe ajejwe igihugu, niwe mukuru w'igihugu, niwe mu perezida, niwe ategerezwa gutorera inyishu no gutanga amategeko kubo yashize mu bibanza bitandukanye. Hariho umuntu rero yashikirije ubutumwa agira ati ndabaramukije hamano kuri mwebwe muvuga ijwi ryanyu rikagera kure, murabe mutuvugire mu Burundi bigeze habi aho urungika amahera mu Burundi angana n'igihumbi c'amadolari, ikindi nanone bakakuzembagiza indwi yose bakubwira ko atayo kandi bayarungitse bakakubwira ko ushobora kuronka amahera 200 gusa, nayo nyene utanze igiture c'ibihumbi 100. Nukuri ibintu birarenze. Undi nawe ati joye vyambaye ko banungikiye amahera kuwa mbere kugeza kuwa kane sindayabona. Uyu munsi niho hari n'uyundi yazindutseyo ariko bamubwira yuko bamuha 200 y'amadolari kuko nahone atange ibihumbi 100 vy'amarundi. Naciye rero ku muntu abandi banangiye asaba ibihumbi 300 kugira ampe amadolari 500 gusa kuko rero nari mfise igihumbi kirenga. Ndamubwira ndihe ibihumbi 300 ayampe yose yanse ni menshi ntayo yompa
kibaza ingene igihumbi batagitanga bikanyobera. Niko abo banyagihugu bandanye gushikiriza bakavuga yuko rero ari ingorane zikomeye cyane kubona ibi bintu biriko biraboneka, kubona ibi bintu bibandanya kuboneka mu gihugu gifise inzahabu, gifise ubutare bwinshi cyane nk'uko bivugwa n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye avuga yuko atantara y'igihugu itari mu butare, ariko bikaba bitangaje cyane kubona ubwo butare atacu bumaze. Ikindi naco rero ugiye mu banki nkuru y'igihugu muri BRB naho nyene bakubwira yuko atamadolari ahari, kandi ushitseyo usanga abantu ari benshi cyane, abantu 6h nanone z'igitondo usanga buzuye, hanyuma nta n'iminota 30 bayatanga uzawumva ngo ayo mafaranga araheze. Mbega ivyo bintu ni biki mu gihugu gifise indongozi, mu gihugu kiyemera, mu gihugu gifise indongozi zikomeye cyane kandi zumva yuko zitwariye abene igihugu? Mbega hamwe ivyo vyobandanya murabona yuko ijya mbona kazoza y'u Burundi bwifashe, igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Hari abavuga bati hamwe vyobandanya uko biriko biragenda nta nkeka yuko mu mwaka wa 2040 ufise amahera make arashobora kugura igihugu c'u Burundi, kuko hamwe cobandanya gutwarwa uko nibaza yuko atahandi aba bategetsi bagitwaye bogishikana, kuko kiriko kiraja mu kaga gakomeye cyane uvyanka canke ubikunze. Nkuko rero isoko ryacu bivuga birabandanya biboneka yuko rero ibi bintu bitoroshe. Nayo Perezida Evariste Ndayishimiye ati jewe iyo mba ndi umudandaza ivyo bigori no vyungukiyemwo, mugabo ntabadandaza tugira. Ibaza abafise amamashini asya ibigori uko bangana ni benshi cyane, ariko abadandaza ntibazi iyo babijana. Ni babandi rero bama barindiriye bateze intoki gutya. Niko bivugwa n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose rero yabishize ku badandaza nti nta kuntu nanone umwimbu woboneka hama abadandaza bakananirwa no kuronderera isoko. Kubwiwe rero igihugu ca Kongo ni isoko nziza nanone, ariko nta wigeze yiyumvira kwijanayo. Niko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye. Ntiyagarukiye ku bigori gusa, yavuze ko habuze n'umuntu yo kwiyumvira kugura imiduga nk'ijya izana igitoro hama agashora amazi meza y'u Burundi muri kare muri Kongo canke muri Tanzania, ahakunda kwibonekeza ubukene bw'amazi, n'ayabonetse ugasanga ni mabi. Hiyumvira rero ngo wijya amafaranga yo kwegeranya. Ikindi naco yongeye ko ati hari nabo umaze kwibwirira jewe nyene, ati nta soni. Inkuru zo ni nyinshi cyane zijanye n'ibiko biraba mu gihugu, n'ibiko biravugwa mu gihugu eka no mu karere. Nagira twiganukire ku bijanye n'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca atazerenda kugarika. Kuri ubu rero ibintu birasa naho menga ntivyoroshe na gatoyi. Umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca atazerenda kugarika mu mwaka gatondo niyo humvikanye makuru yuko yoba yanditse ikete risaba gutanga imihoho, ukabona yuko hamwe yobandanye gutwara mu misi iza bizoboneka yuko nyinshi wa Perezida Evariste Ndayishimiye azohava amugirira nka bijya yagiriye General Bunyoni, kuko gukura umuntu akabandanya yidegembya babisiguye yuko hamwe ashobora kuva atangwa no gufashanya n'abakurwanya cyane cyane ko biba vyoroshe nk'igihanganye gikomeye cyane nka General Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika. Amasoko yacu yemeza yuko Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika ngahejeje igihe kitari gito ariko aratotezwa. Bivuga yuko rero ibiro arimwo atamahoro afise. General Gervais Ndirakobuca atazenda kugarika namba muvyibuka mu minsi yaheze mwariyumviye Bob Ruguru ikamenyesha yuko Angel Ndayishimiye Ndayubaha ari wabandanya kwihagira ikibanza ndakugarika arimwo, aho Angel Ndayishimiye Ndayubaha adatinya no gutumira inama shikiranganje. Ikindi naco rero kuri ivyerekeye n'ibi vyose biriko biraba birasigura neza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ivyiwe vyoba ari ingorane kandi bigoye cyane yuko ashobora kubandanya gutwara igihugu ukunyene. Ndabibutse yuko rero hari akagwi kagira gati tuyamiriza nyerico wa Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ariko arategurwa imyerekano mu gihugu. Twibuke yuko hari n'abasirikare batari bakeyi bahejeje gushikiriza vyinshi cyane cyane bajya mu ishuri rikuru rya gisirikare muri ISCAM, aho bamenyeshe yuko bataryohewe n'ibiko biraba mu gihugu c'u Burundi. Hari n'abari ko barahamagarira abasirikare vuga bati
mbega hakubandanya mwidoga vyoba vyaranse yuko mushobora kwikura ko uwababujije gutuma igihugu c'u Burundi gisubira kuronka umusesekara nk'uko vyahora. Uyu munsi biraboneka yuko rero atari coroshe kubiriko birashikira igihugu. Nibaza yuko ibintu bishobora gushika nabi. Mbibutse yuko umugambi wa kudeta eka n'ibindi bitandukanye turuze kubigaruka ko mwaya makuru akomeye cyane twabategurira. Nizere ko yaje kugira ijambo sabone ni mukanya.